Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse barundi kazi, ndizera ko muguwe neza banyarwanda, namwe mwagize amahirwe yo kumva runo rurimi turiko turakoresha aho muherereye hose mu mfuruka zine z'isi, haba mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere ka EAC, Afrika, Amerique, Europe, Asia, Oceanie n'ahandi henshi. Ndizera ko muguwe neza. Nkuko bisanzwe imbere yanyu, imbere ya kamera, ni Fleury le Patriote mugiye kubana muri buno busesanguzi canke muri kino kiyago. Imbere ko rero tugira ico dushitseko canke imbere ko tugiye twinjira cane mu kiyago cuno munsi, reka twifashishe ano majambo canke tuno tureresi twa bamwe mu ndongozi zigiye zitandukanye hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, hama tugaruke tuyage. Burya Abarundi bariko barimenyereza ingeso mbi yo kwimbura aho batarimye. Rero tuteza kwigisha abantu kurya ibyo babiri yakuye, muravyumva? Na mwese mwige kurya ibyo mubiri yakuye. Kwiyumvira ko nta vyagusa bibaho burya. Umuntu wese yige kurya ibyo babiri yakuye, mvuge nka bimwe byo nabonye. Ntasomye. Ibyo nabonye. Iyi ntwaro ya démocratie iracashoboka mu Burundi. Oui, c'est possible, mais à une condition. Ko uwari we wese yikangura ko turasinziriye. Uwari wese ko que chacun se réveille, chaque acteur, il y a beaucoup d'acteurs. Abacteurs ba mbere ni twebwe turi ngaha muri biturimo. Il faut qu'on se réveille quand même. Tuje kumva ibi byose. Nana tuje kumva ibi byose tutugenda twicare ngo turi mu gihugu kiri mu ntwaro ya démocratie. Pas du tout. Deux, que chaque acteur ntiyikangure gusa, ariko il faut qu'il s'engage. Il faut que chaque acteur s'engage. Ugafata anangaje uti jewe nkurikije ibintu numvise cyane mbona ngiye gukora ibi. Trois, il faut que le même acteur reconnaisse ses responsabilités. Ngiyangaje gusa mugaba reconnaisse ses responsabilités nawe nyene ngene muri démocratie ngene yo komera, et qu'il assume aussi ses responsabilités. Ivyakora abyasume ntazarabita kubandi. Tuko Abarundi barakunda kubita kubandi gusa. Nkuko bisanzwe turahejeje kwiyumvira amajambo akomeye cyane ashikirijwe na Leonce Ngendakumana. Twese uno mushinga ntahe ndizera ko tumuzi, kandi Abarundi batari bake barazi ivyo yashoboye gushikako, barazi intege nke, barazi aho akomeye canke yo babasha cyane. Ndizera ko amateka yiwe azwi cyane. Aha rero Leonce Ngendakumana yariko aravuga ijambo je nakiriye nk'ijambo ridasanzwe cyane. Iri jambo riza ritavuga rumwe canke riza rivuguruza ya majambo yababandi bigira ngo barongo ya masosiyete civile, ariko bafise ikindi kintu buba bagamije inyuma canke bafise ubundi butumwa bashatse gutanga ku bene gihugu. Aha ndavuga Parsem, ndavuga Faustin Ndikumana. Muri bibuka ko nigeze kumukorako nciye ku masonga, navuze ibintu bike nciye ku masonga kuri Faustin Ndikumana, aho yagaragaye avuga ko amahera ya Parsem ataraho kurima, Faustin Ndikumana ataraho kurima, Abarundi bose batagenewe kurima, kandi kurima atari ku nguvu, kandi abivuze in bonne foi pour toutes. Ndavuga ati mbega uyu mugabo arafungura afise estoma, uyu mugabo abayeho nk'irobo, uyu mugabo vyoba bimeze gute, vyamucanze mu mutwe, vyagenze gute? Aha ndiko ndakoresha amajambo yoroshe kubera niko twaretswe, niko kandi duhamagarirwa gukora kugira tuyage neza duhuza n'Abarundi bose, atawe dushize ku ruhande canke atawe tubabaje. Amajambo ntababesha ya Faustin Ndikumana yatumye mpamagarira, n'ubu ndasubiye guhamagara, nongera mpagarira indongozi zacu ziza cyane z'u Burundi, guhera ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, gushika ku ndongozi zahariya mu burongozi bw'ibanze mu ducimbiri aho Abarundi benshi tubaye. Ni mwiyubare Barundi kazi. Hari amasosiyete civile akiza canke abikorera amasosiyete yigenga, amasosiyete abikorera ubwabo canke kumbure abadaharanira inyungu za politike.
bakiza gusaba kugurura canke gukora ku mugaragaro baza bafise ibintu mengo ni ibintu vyoza gusahiriza igihugu c'u Burundi, baza bafise amajambo adasanzwe aho ndibaza n'ababijejwe mu gihugu c'u Burundi bavuga ati uyu yokora uyu yogira ukuntu kuriya, kuko turabona ko atakibi mu vyiwe canke mu vyo azorangura. Parseme ni parole action, hakaba ibintu vya réveil de conscience n'ibintu vya mentalité, umva gukaburira canke gukorana ni hugurwa canke ikanguro ku Barundi. Mugabo uravye ibintu Parseme ikora, ndavuga cyane cyane Faustin Ndikumana kuko niwe akunda kugaragara kenshi aza à l'encontre, mvuga ndavuga Parseme, mvuga n'abandi, reka mbere ndeke gukoresha Parseme. Hari rero akagwi k'abantu ngaha mu Burundi bajejwe kuza bavuguruza ivyo indongozi z'u Burundi ziba zavutse. Nk'akarorero umukuru w'igihugu akavuga ati abarundi ivyo bavyiza turimye kugira tugwize umwimbu, umushikiranganje w'uburimye akabivuga, umushikiranganje wa mbere Nestor nawe nyene yarabishimangiye. Mugo kazona haraje akagwi k'abantu kigira ngo na société civile bakunda abarundi gusumba umukuru w'igihugu, niho hari point d'interrogation. Uyo muntu agacaza ntimurime, abantu bose ntibahamagarariwe kurima, je sinzorima kandi kurima si ku nguvu. Mes chers amis, ubu butumwa urumva ko umengo ni personnel, n'umuntu umwe abushikirije, mugabo bugiye kumva babandi batarakura cyane, bamwe ndavuga bataragira ko bajya magufa, bamwe bataramera gushishoza canke kwiyumvira cyane, baca bavuga ati aho uyu mugabo avuze ati nivyo ntituzorima ntitugira ukundi duhamagariye kurima twese, ugaca usanga uhamagariye igice kinini c'abarundi kutarima kubera amajambo aba yakuvuyemo. Ashe kuba atari amajambo mabi kubwawe canke mu gihe uri kurayashikiriza uba wumva ko umengo uri kurashikiriza ijambo rizima, ariko bikarangira ayo majambo agiye ku influence, agiye gukora ku bantu benshi bafatira ibintu hejuru badatahura ivyo bawashatse kuvuga, agaca bahindura ivyiyumviro, bagaca batangura gukora ibidakogwa. Aha ndavuga ati none umukuru w'igihugu turamwemera abarundi ko hariho indongozi y'igihugu tuzi nyene icubahiro General Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, arahari no watuyoboye imyaka 5 kuva muri 2020-2025 irarangiye. None umukuru w'igihugu turamwemera, nimba tumwemera ni gute hari abarundi akagwi k'abarundi kaza kuvuguruza ivyavutse? Umukuru w'igihugu n'indongozi y'igihugu ni komanda supreme. Umukuru w'igihugu ari hajya kugira ayobore abarundi bose. Umukuru w'igihugu ntayoborera urugo rwiwe, umukuru w'igihugu ntarongora umufasoni wiwe, umukuru w'igihugu ntarongora abana biwe, umukuru w'igihugu ntarongora abavyara abakomokako canke abamukomokako. Umukuru w'igihugu harongorera akagwi, umukuru w'igihugu arongora igihugu cose, arongora abarundi bose kuva kuri muto gushika kuri mukuru, bivanye n'amatitre. Niho ndiko ndavuga, sino abarundi twese turangana kuko nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Mvuze kuva kuri muto gushika kuri mukuru, mba mvuze ibi vyubahiro duhabwa n'amategeko y'u Burundi canke amategeko y'isi. Umukuru w'igihugu rero jewe abantu baza avuze ati tworore inkwavu kubera zimeze ukunuku inyungu yazo, ibaza agafata ari umwanya agatanga ivyigwa ama statistique, akavuga ngene zimbuka, akavuga ngene bigenda, ukazomva umuntu araje ngo ni umugambi imbere twashira imbere. None kubwawe wewe wibaza kati yavyiyumvira ivyo wewe wiyumvira, mugabo arabona ko kugira habe kumbure gufungura neza canke kirazina murundi wese agire icakoze mwiterambere ry'ubworozi, kakuye korora ikintu gitanguza umutahe muto ariko ejo kizokura kikamuha umwimbu muniniya. Rero aha ndashaka kuyaga n'aba bantu bafise ino mico. Hari abarundi bigira ngo n'abarundi bakikika mukiza, mugabo objectif yabo canke ikindi kintu coba kiri inyuma yabo ari kugira bagumure bananize leta. Harimo bimwe amaterme technique dukunda kwita sabotage. Ugasanga umuntu mengo muri kumwe, mugabo ugiye kuraba ibintu avuga canke ibintu akora kuri tele, ugasanga ni ibintu ukuri bidashemeye. Je rero ngaruke gato kuri Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana ni koti, ni shati, na cravate, no mu ntebe izunguruka n'ibiro na ordinateur na tablette canke n'ama Android abiri. Kuvuga ko utazorima mu cubahiro cawe ukabivuga kubwawe, je bwani ntaco bitwaye.
mugabo uraba abantu uri kurabishikiriza kubishikiriza abarundi bazima. Abarundi bajanye nago bakayora akavuga ati abarundi bose ntibaremerewe kurima. None kubgawe nimba abarundi bose batahamagariwe kurima, abahamagariwe kurima ni bande? Ikibazo tuca twibaza abarundi twiyumvire dukoresha ubwenge. Tureke kuzaturajanga na nyabahururu. Nimba abarundi bose batahamagariwe kurima, akagwi kahamagariwe kurima ni bande? Ni muduha urutonde rw'abarundi bahamagariwe kurima kugira jewe Fleury le patriote ni ntabashaka kurima nzogende mvuga ati mwe mwahamagariwe kurima ingo mundimire. Mugabo nabo ndibaza ko batazoza kundimira mu gihe nabo bafise ibindi aho barima kuko basanzwe bakora uwo murimo wo kurima. Nico tuba tuzoze turakoresha ubwenge mu kwiyumvira siritu twebwe abarundi dukonsoma twe twakira amajambo yizi ndongozi zitandukanye. Hama n'izi ndongozi zitandukanye ziraba amajambo zishikiriza abene gihugu. Faustin Ndikumana utarimye ntuzorya. Kwanda ari jewe noca mvuga ati okay kutazorima konsoma izo mpapuro, konsoma ayo makaramu, ukonsoma ayo mancre correcteur, ufungura ivyo byose bikuri impande yawe amabaje, ama imprimante nizo ntebe zizunguruka. Kuko ntuzorima kandi utarima ntakarye. Ndazi ko muca mugaruka mukavuga ati uburenganzira bwa kirema muntu canke bw'umurundi burafise aho buhera naho butangurira. Ego mu gihe uburenganzira bwa zina murundi bufise aho buhera naho butangurira, nubukoreshe kubgawe ntubukoreshe mu kumotiva canke mu guhamagarira abarundi kudakora, uteza abarundi ubunebwe. Kuko nkuko nabivuze n'ubu ndabisubiyemo, duhere ku ndongozi yacu mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ntarima, ntiyorora. Ntihari ama video menshi tukuma tubona ugwaruka gwahagurutse rufisa ama TV online canke izindi mbuga nkoranyambaga ruguma rugira ama descente ruja mu mirima y'umukuru w'igihugu, mu mirima itandukanye y'aba diaspora, ukabona ngo hari umu diaspora yahevye ngo Amerika, yahevye Australia, ngo ubu ngo ari minanasi, hari umu diaspora yahevye igihugu kanaka uwaje korora inkoko, hari umu diaspora yagizwe twabatubara ama descente kenshi mu cibitoki ca Rugombo, Ibubanza n'ahandi henshi za ino ruguru Kamesa, Musaga, Jenda. N'aba diaspora bicaye muri zo ntebe zizunguruka bararuha, barabona ko atanyungu atamurundi ashoye kubaho atarima. Hariho ujya mugabo nongeye kumugaruka ko gatoya yarafashe ijya video nakoze acagenda kuyikora akora avuga ati ngo Fleury le patriote ivyo uvuga nivyo, ngo mugabo ngo mwibuke ko n'Uburundi naho turima ngo bitatuzotugabaniriza ubukene. Ikibazo cyo kurima si kibazo kivuga ngo ni mwarima ngo muzoba muga muhunza ubukene. Kurima ntibegare ko mudahunza ubukene. Burya bukene abazungu bavuga irya bita ngo GDP ngo canke ngo za PIB n'ibindi ntibuhagarariye ku bukene bw'uburimyi, bihagarariye ku mafaranga bafatira ko canke ivyigwa vyabo tutazi ico baba bafatiye ko kugira bagume bacinyiza ibihugu vyo muri Afrika, bavuga ibihugu vyo muri Afrika birakenya. Hama ngerageje kwishura kwico kibazo yavuze uwo mugabo. Nimba vy'ukuri ibihugu vyo muri Afrika bibikenya, abazungu baba mu Burundi bafungura iki? Mbeki ivyo bihugu bikenye bo kwicwa n'inzara bari ngaha mu Burundi cyaje bari muri Afrika gukora iki? Ni batahi waba abazungu bavuga ko ibihugu vyacu bikenye, kuko bagumye ngaha iwacu bazogwara kwashi kumbure, bazokonda ntibazoronka n'ivyo bafungura. Pourtant bagwanira kuza uzaho umva ngo igisirikare cacu Ubufaransa giteza kuja muri Mali, giteza kuja muri Burkina Faso, giteza kuja dans ces pays de la est. Urumva biriya bihugu vyo muri Sahara, ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko bagwanira kuza ino iwacu gute? Bajya ivyo ndege bazaniye. Nico twanda babwiye ati mwa Abarundi n'abandi bagize amahigwe yo kumva runo rurimi dukoresha, Abarundi n'Abanyarwanda surtout bari muri buno bihugu vyacu by'Urundi n'u Rwanda canke mu burere butandukanye eka muri diaspora, tuza turiyumvira imbere uko tujana na nyabahururu. Rero kurima ntawe vyica, kandi kurima ndabisubiyemo ntibisaba gukura cravate, ntibisaba gukura ikoti. Ufise uburyo urarimisha itasha umengo bayirimira, je haraho meruka kurimisha barimira 7000. Umuntu umwe yaje gukora igikorwa cyo kurima arimira ibihumbi 7 ku munsi. Ukoresheje abantu 10 mu murima ni ibihumbi 70. Ukoresheje abantu 100 urumva kuca ugendura guiza n'ibihumbi 7 ku munsi. Rero ugiye kumva abantu bavuga ati ngo ntitworima, ngo twese twamagariwe kurima, pourtant ugiye kurabara abashikiranganje barima, haraho aba deputy n'amashinga amateka irima, hariho abakenguza amateka barima, hariho indongozi zose kuva hasi gushika hejuru
zirima, mbe tutarimye tuzofungura iki, mbe tutarimye ibintu bitandukanye tuzogira rya funguro rikwije ibisabwa, yarima equilibre. Nico gituma rero nyako ndavuga ati abarundi na leta y'u Burundi nihaguruke irabe indongozi zimwe zimwe izirabire hagufi, izigumize hagufi muri radar, yongere yugurure n'amatwi. Hayo komisiyo ijejwe kuzirakurikirana, nimba ari comité de suivi ikurikirana canke conseil de surveillance ikurikirana ama société civile. Aka kantu bamaze kumva ko ari société civile, baca bumva ko kumengo ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gishoboye kuvuga n'importe quoi, ni ikintu gishoboye gukora ivyo kigombeye kugira gishike kuri objectif kanaka. Kandi mwibuki umuntu yugure société civile, abazungu bamuje inyuma ku mugongo ni benshi, abantu bamuhutu jambo ni benshi, abantu bamwigisha ivyo akora canke ivyo avuga ni benshi, baba bari ngaha ku mugongo kuko bavuga ati uriya arigenga, uriya tumukoreshe gushika naho atazovuga rumwe na leta. Abantu bibaza kugira rero ngo kubanga uri muri société civile nukudahuza na leta. Hari abantu bibaza ngo kuja muri société civile nukuguma uza utera mabombe umengo uri kuragaragaza cyane intege nke za leta. Oya, ahubwo société civile icikora irongorana na leta y'u Burundi ibihari. Baravuga ati okay, ko mwashize vision 40-60 imbona kazoze 2040 gushika ku 2060 bisaba ibi. Uyu mwaka budget y'igihugu ni izokora kunuko hama société civile kavuga ati reka turabe tufashe leta ko atazobaho ubusuma, atazobaho ibi nibi na biriya. Hanyuma société civile gacimurika ikamera nk'itoroshe ikavuga ati ari amahera bahaye mu stanteri kanaka canke buramatare kanaka bamubwiye yakoresha uko, none ko tubonye menga yatwaye uko ni kandi bigakogwa professionnellement, bigakogwa mu nzira mu nzira sinzwe ngeno kivuga mu Kirundi, mu nzira y'ubuzobere canke yo kubahana. Apana ngoya cinatangaye kubona umuntu yitwa Karangwa société civile yubaho kumushikiranganje wa mbere ngo leta ya Nestor ngo ikananirwa ngo Gare. None mu ndoto ibintu byose mubona mwebwe, iyo hashinzwe ugwego kanaka, iyo hashinzwe indongozi mubona negative, ibintu biri imbere binyaruka gutahurwa canke ibintu biri imbere munyaruka kubona ni ibintu bibi. Reka ngaho no tuguca tugira natwa amadute, je kubwande no cangira amadute. Uzuraba umuntu mubana misi yose ukoza akantu uguze impuzu ngujyashoye kuba ari yo yivye, utahanye kirato ngo kijya ngo no kuri ngo yo badagihitanye mu ruvumera ngo nimba batabaravye neza ngo aho bayashe ngo kijara kiyoye kwe ntibumve ko kora, ntibumve ko kwigurira ikintu, ugasanga misi yose bakubona muri cadre negative. Ibi bintu nibihagarara canke bidahagaze naho leta niba kurikirane nirabe neza eske umuntu avuga ibi bintu agamije iki, ibi bintu yarabigize kivyigwa. Ikindi naco kubera ko usanga umuntu nimba ari umu economiste data wanje ugasanga ibintu byose by'igihugu ni wagoma seruka iki cabaye uvuze ivy'amatara bitegezwa kumeruko, uvuze ivy'amazi bitegezwa kumeruko, uvuze ivy'igitoro bitegezwa kumeruko, ugize kunuko mugabo wagenda ahinyuma muri kahise kiwe ugasanga nawe yaragerageje kugira ibikorwa byinshi birahomba, haro nivyo yagirizwa. Nico gituma niko ndavuga ati aha ndiko ndavuga mu mvugo mbabarira amatwi canke mu mvugo rusange, bibaye ngombwa tuzoza turimba abo bantu bose umwe wese turondera background yiwe. Je ngaha hariho abantu ntashaka kuvuga bagiye mu masosiyete barahomba, bamwe ugushika no munsi bagirizwa miliyaridi 2 kuduga, ariko gacu usanga bariko baraza imbere ya leta ngo rumva ngo ibi nibi leta itegetswa kugira uku, bari ya leta yaranyonoye yagize uku. Wewe ufise urugiga rungana nkuko uraje ngo uri kurawe ngo uratosora ivyo utosora, ahubwo fata mesure d'accompagnement. Je sinshaka ko duca imanza direct canke twihutira kuguca imanza no gucira no guca intege ibikorwa vya leta no guhamagarira abarundi gutahuza ko bengo leta ihari n'inzego zihari ntizishoboye. Inzego zihari zirashoboye kuko zica mu matora abana igihugu bakitorera, hanyuma indongozi mwatoye zikagenda ziragenana canke tukabandanya tuzitora, kuko nta muntu ariho yigena, nta muntu ariho yipanga, baramupanga. Rero iyo hatagiyeho kurabira hagufi no gukurikirana ibintu hakiri kare tuzoja gukanguka. Uburundi twarasheshe,
Uburundi hari abantu bagiye barashiramwo utuntu tudusumusumu, utuntu tudusenyi ikintu cyose ukoze ko gihugu cy'u Burundi batubona negative bivanye n'imvugo zimwe kumbure bavuga involontairement, bavuga batazi ibyo bako baravuga canke batabona uburemere bw'ivyo bavuze canke bakabivuga n'ubwenge babanje kubwikuramo. Hari terme sigaye hari ngo yari yikuye mu ubwenge, ugasanga umuntu bintu yavuze agaragaraho kumengo yikuye mu ubwenge, ariko ugasanga ico kintu yakivuze n'ubwenge bwinshi cyane, wo kaguma umufata nko kumengo nizeze, ariko afise abari karashikiriza ubutumwa. Kandi hari ibintu bita puissance douce canke politique douce, ni ka kantu umuntu akora kagatanga urumengo nagafyinyi, abana bakaguma bakaririmba muri maternelle, muri primaire, muri secondaire, bakagera bagaheza secondaire bakaja muri kaminuza, premier cycle, troisième cycle, bakaduga zosanga barinze basaza bafise iyo virus mu mutwe. Ara kantu twafashe nka minenegwe. Rero je ndavuga ati ndongozi mwahawe amahirwe yo gukora mu gihugu cy'u Burundi, gukora ku mugaragaro, surtout ma société civile, abafise ibyicaro bidaranira inyungu za politiki. Koresha ibibanza mwahawe mu gukundisha abarundi igihugu, koresha ibibanza mwahawe mu guhamagarira abarundi gukora, pana kubabwira gende mugone, ngo gende musinzire, ngo wewe ngo ntukorope ngaho, ngo harujejwe kuhakoropa, mu gihe ataje, mu gihe atabonetse, tutazi vyamushikiye, uzocuguma wicaye mu mwanda ngo naka ntiyaje. Ifo ko tuba flexible, ifo ko tuba tubanguka. Ego simpagara simvuze ngo nababwiye kubiheruka ivya division du travail, simvuze ngo ntavyo nzi, ndabizi mugabo ndabaza mu gihe ico kintu kitokunda uzocukireka gife canke ufise abandi bantu uzocugihamagarira canke ucagiritsa. Rero abarundi tujijuke, tugabanye izi mvugo zo guca intege indongozi no gusabota ibikorwa canke ingufu za leta muri rusange. Rero jewe nkuno munsi narinshimye gukoresha rino jambo rya Leonce Ngendakumana, niryo nashatse kudugira ko avuga ati ko hari abarundi bafise ingeso z'ubunebwe, abarundi badashaka gukora. Izina Murundi ni mukanguke mumenyere kujya ivyo mwirondereye, kandi Murundi neza niyamara kumenya mu mutwe ko vyiza twoga ivyo twirondereye, muzosanga tugiye turava muri ubu buja bw'abazungu bwo kuguma twizeye inze, tuguma twiteze ivyo abazungu. Nico nshaka ko dushikako, nibareke kubahenda ntimukore, ahubwo kora ibintu bigera kuri 10. Nimba ushoboye gufunga imodoka funga, nimba ushoboye gukora amamoto kora, nimba uvuye mu biro ushoboye guca ugenda ukaraba gukamisha inka yawe, genda ukamishe, ukurikirana amata yawe, batanga ifyufyu nziza n'abakiriya ntibaze baguhunge. Apana kuko umugara ngo amakoti, ngo amakostime, ngo je narize, ngo sinzorima. Oya, izo mentalite ni mentalite ziciriritse cyane, kuko urimye ntupfa kandi wicaye inyuma yiyo ntebe izunguruka. Hari ibintu bita gashiga, uva mu ntebe izunguruka, uva mu biro ugenda kurondera icatetswe mu nkono. Icatetswe mu nkono kiba carimwe ngaha mu Burundi. Sinzi rero kinga zose tuzogenda kuzimporta, karagaciyemwo. Hanyuma uwoba yatahuye nabi, uwoba yiyumvise nabi, uwoba atashimye ivyo nshikirije, hari ukuntu basigura ngo umuntu aravuga ubutumwa bugatahurwa kune canke gutanu, kwa kundi twama turi mu ntambara. Benshi abakirisu badahuriza kuri Bibiliya, abayisilamu ntibahuriza ku Korowani, kandi ari bitabo vyagenewe amadini baba barimwo. Nico gituma rero ndashoboye kuvuga rino jambo mukaba muvuga ati Fleury uri kurashaka kugira ukuntu no, nta muntu numwe nanka, nta muntu numwe jewe. Nibwo bwa mbere ndanabivuze bino bintu, nibwo bwa mbere mvuze ati ibi bintu abarundi tutagavye tuzosanga tuzoza kwikangura tugeze kure. Rero birinze muri zobana na Leonce iryo jambo arishikiriza akavuga ati mwa barundi nimwige kujya mukaravye. Ako nakantu kamaze cyane. Ndashimiye cyane rero abakunzi ba Fleury Podcast TV nkuko bisanzwe, ndabakengurukira mwe dukomeza kubana buri munsi uko shize kikiganiro muba mwahashitse, kandi ndakengurukira n'abandi babibuka gusangiza abarundi bagenzi bacu bari mu bihugu vya kure, baba batashoboye kuca bagifatiraho, ugasanga avuye ku murimo asanzemwo link agaca atera araba, agaca asangiza na mugenzi we. Kandi nkakengurukira bamaze kugira subscribe canke sabone kugira ibiganiro byose dushirako ntibibatange. Namwe mufatiye ikiganiro hagati, namwe mwahawe linki, mwibuke kugenda mugize subscribe canke sabone kugira twagure umuryango wa Fleury Podcast TV. Nkarangiza ndababwira ati mwibuke ko twuguruye urubuga rushasha gwitwa Ingoma Magazine. Muza gusanga kuri profile Ingoma yirabura, ni noir blanc, handitsemwo Ingoma Magazine. Iyo ugo rubuga rushasha ruriko video zitanu nimba ntihenze.
mwibuke kurusangiza haba bari muri groupe ya Fleury Podcast TV ndiko ndagerageza kuza ndabashiramwe amalinki namwe mugerageza kuyasangiza abavyifuza kuko abatahuye runo rugamba turimwo nibo dukeneye kubana kugira ntidutsitazanye. Hari abantu baza baje kumviriza ivyo uvuga, hari abantu baza baje gutukana, hari abantu baje gucoza. Nico gituma muko murabona muri iriya groupe ya WhatsApp imwe canke zibiri ndiko ndagenda ndabakuramwo, ntimwibaze ngo ni inzigo canke ari ico dupfa, no. Mbonye uzanye ufise umugera canke ufise virus, mbonye abantu babiri canke batatu bose bataguhuriza ko bavuga ati uyu muntu nibiki yagenzwa niki, kumengo ntituvuga rumwe, kumengo ntidutahura ibintu cyo kimwe, turageza kumutahuza rimwe kabiri, igihe gatatu tubonye bitumvikanye tuca tugukuramo. Abariko barabona rero bava mu magroupe, ndabivugiye muri kino kiganiro, bakuwe muri groupe mumenye ko tuzatwananiwe kubana kuko tuzoba twabagerageje rimwe kabiri gatatu byanse birangira tugukuye muri groupe. Rero ndangije nababwira ati mwibuke kuja kugira subscribe na sabone kuri ruya rubuga rushasha rwa Ingoma Magazine. Impamvu twarayitanze mu biganiro biheze, abo batatahuye impamvu ni ikurikira. Hari imbuga nyinshi ziriko zirugagwa mu buryo butandukanye. Aha ndavuga mu Burundi imbuga zanje zibiri muribuka ko zafuswe, zabaye terminated. YouTube yaranyandikiye ama Gmail 3 ariko ngerageje kubavugisha bavuze ati ntitubona strike nimwe kuko kugira ba terminating urubuga haba ari ibihano bitwa strike. Hari gihe baguha igihano cyo kudaposting amezi 3, bakaguha igihano cyo kudaposting amezi 6 canke 9 canke bakagira ko bafuta burundu. Ico nico cari gishasha twabonye YouTube yagerageje kudusigurira tutazi impamvu. Mugabe impamvu twagiye kumenya nuko biriko birakogwa na babandi badashimishwa n'ivyo tuvuga kuko bo bari barashize bari bahagurukanye urugamba rw'umunwa rwo kuvuga nabi indongozi z'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi no kuvuga abarundi muri rusangi no gusuzugura no gutuka uburundi. Duhagurutse tubasubije bibagwa nabi, baca batangura gukoresha inguvu zimwe z'uburyo arivyo nabo uno munsi bako barasibisa. Roki yarafise icano y'abantu bagira ku miliyoni n'inusu yarayigiye yuguruye cano shasha ariko aratumira abandi kuja kuri iriya cano shasha. Siroki gusa, hari baje Deo, hari ba Ismaili, hari benshi mu Rwanda nabo ako bakoreye abarundi kako karabashikira, aho bariko mbere bako baridogera ko yo bari ngo Felix Tshisekedi yo bagiye gusorora amahera menshi muri YouTube muri Amerika ngo bazifute. Sinzi igituma biko birakogwa ariko natwe kubera tuzi ko bibaza kutubako, je baramaze kumba ko baramaze kugana Fleury TV, baramaze kugana n'indi channel. Iyi rero ya Fleury Podcast TV kugira tuwe turipanga hakiri kare, nico gituma navuze ati tuwe turagenda kugira sabone canke subscribe kuri Ingoma Magazine kugira tuwe turipanga. Hamwe yiboye ugara canke boyiha ibihano byo kudapostinga uko bagwa igihano cyo kudapostinga ntupostinga, tuzoce dusanga dufise urundi rubuga rwo kuyagirako. Nizere ko ibitahuritse, murakoze abamaze kubikora, muri abantu banje kandi muri abantu bicubahiro kidasanzwe cyane. Abatarabikora namwe nimehutire twagure umuryango, twagure imbuga zo kuvuga zo kuyagirako. Hama nta rarangiza neza na neza mwibuke ko hano muri commentaire ariho abarundi benshi duhurira, iciyumviro ntashikirije canke nashikirije kidakwiye urashoboye kucuzuriza muri commentaire mu gihe ntabandi ariko ndakora live. Ariko kandi murashoboye no kumpa ibiyago bishasha canke mukambwira ati Fleury Patriote raba ino linki, raba ivyo bavuze ku Burundi, raba canke urabibi na biriya udosesangurire uduha umuco wo kurana amajambo tutashoboye gutahura. Murakoze cyane, muhezagirwe, mwarahezagiwe kandi ndabakunda cyane.